Nitwa Barutwanayo Jonathan, nije serukira ishyirahamwe Arche des Enfants Vulnérables Sangwe Kibondo imbere y'amategeko. Uno musi ishyirahamwe Arche des Enfants Vulnérables Sangwe Kibondo ryari ryaramutse rikora ibikorwa vyaryo biri mu mugambi yise Nsahiriza. Umugambi ugiye kuranguka mu ntara zegereje 10 zigize igihugu cy'u Burundi, aho AEV Sangwe Kibondo igomba gusahiriza abavyeyi canke imiryango ireze abana b'imfuvyi mu kubaha tumwe mu twankenerwa by'umwana w'imfuvyi abakenewe kugira ngo dushobore gusahiriza iyo miryango ireze abana b'imfuvyi. Ibikorwa twabiranguriye mu ntara ya Muramvya. Abana twababonye twari twabatumye ko barabazana aho twari twakoze intonde ducishije mu ntwaro, twasanze dufise igikorwa kidasanzwe ko twasanze abo bana uno musi twabasahiriza muri tumwe two gufungura, aho twari twarakubise izi bifusi turaronka agaceri ko gufungura, mugabo twasanze abana barababaye cyane. Hariho vyinshi twabonye tweho muri AEV Sangwe Kibondo byaduhaye nk'iciyigwa. Twabonye ibindi vyinshi tugiye kwirukanga canke aho tugira igisabisho dusaba Imana kugira ngo ibituronse navyo tushobore kubisahiriza abo bana b'imfuvyi. Uretse ko dukoresha inguvu dufise no kudodora, turasenga n'Imana. No kuvuga ko turavuga tuti ibikorwa twagiyemo no muhamagaro w'Imana, kandi Imana yitegeza kuzobishigikira. Turiteze gukora vyinshi, aho tutajyama ngo dusinzire tutarashika ku ntumbero y'uko umwana w'imfuvyi aronka ivyankenerwa vyose, kandi ahari hose ugasanga umwana w'imfuvyi nawe ari ku rundi rugero nk'ubwo abandi bana. Yindwi dutangura niyahera mu ndwiza tuzokora nk'ibinyene vyo mu mugambi Nsahiriza mu ntara ya Gitega, aho twamaze intonde z'abazoronka zamaze gukorwa, aho twandika makete mu ntwaro, aho ibibanza bizokorerwamo turiko turabitegura kugira bigende neza. Mu ndwi zindi zibiri zikurikira dukora Ikarusi, mu nyuma yaho tuzokora n'ahandi hatandukanye. Ndayiragije neza, mbayeho nabi mba kwa nyogo, rero papa akaba yarapfuye nk'ifize amezi 7. Tubayeho turi babiri uko nyene. Barakoze Imana ibahezagire, kandi ndumvise ko bazogaruka barazotuzanira ko tuzokoresha ku ishuri, bazoba bakoze Imana ibahezagire. Jewe nitwa Veneranda Ngerageze. Ibikorwa by'aba bana mbonye urupfu runyatse abana banje, naciye nsigarana utwuzukuru twanje, mugabo murabona ko dukuze burya kubashobora kugira ndonka agakaye canke ndonka agahuzu bambara bicakure, nkagenda ndarondera karasiyo duke tugasabikana n'ututwana. Ariko rero jewe nkaba mbonye ko nshimye ngamburutse kubona mwaje kwitahiza imfuvyi ahariho hose. Nukuri ndashimye ndagambutse, muraza murabaserukira uko nyene, nayo twoho n'ubundi turiko turagenda. Urumva atari nk'uko tubona ko ubu turi mu iterambere baduserukira, bakaduserukira utwo twana natwebwe bakaduserukira. Wumva ubagiriye nabi dukuraho twangara twiyerera, tukagira iyo tuca n'iyo tuva, byiza wodufata neza kugira ngo natwe tube turamara kabiri. Nk'uko udukaye uduhuzu turakunda kubagora, twebwe nk'uduhuzu turakunda kutugora kugira turonke uduhuzu. Turizeye rero ko tugiye kugumana uyu no munsi wo kwegerana, tuvyita nk'uko twovyita nko gusangira umwaka mushaje, ni nk'uko twavyise kugira twerekane ko imuramvya twuguruye, kandi aba bana banyu nibo zibaye imfura zacu muri iyi ntara ya Muramvya.